Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi muriko murakurikirana imboneshakure yanyu Look Media, ntizere yuko mumeze neza aho muherereye. Muri kano kanya n'akanya k'iganiro c'ibidukikije, aho tubayagira ibitandukanye bijanye n'ibidukikije. Uno munsi rero twashimye ko twoyaga ku bijanye n'imvugo canke n'ijambo rishasha risigaye rivugwa iyo havuze ibidukikije. Twese turazi yuko iyo havuzwe ibidukikije twumva ibinyabuzima. Mugabo muri no minsi iyo havuzwe ibidukikije hacakwirikirako ijambo ihindagurika ry'ibihe. Ku batabizi neza umuntu akiyumvira ati mbega iyo havuzwe ihindagurika ry'ibihe ni iki? Nababwiye yuko ibidukikije bijana ihindagurika ry'ibihe. None iyo havuzwe ngo ihindagurika ry'ibihe, ibyo navyo twaba tuzi yuko iyi myuzurire dushikira, izi mvura zigwa nyinshi, aya mazi arengera inkombe n'ibindi vyose, ugushuha n'ibindi, badusigurira yuko biterwa n'ihindagurika ry'ibihe. None ihindagurika ry'ibihe ni iki? Kugira ngo dutahure neza ico arico ihindagurika ry'ibihe, twegereye inzobere mu bijanye n'ibidukikije, Ambasaderi Albert Mbonerane, kugira ngo adusigurire neza ico arico ihindagurika ry'ibihe. Bavuze ihindagurika ry'ibihe, urabona nk'ubu dufatire mu Burundi, hariho igihe c'uko ari igihe c'izuba n'igihe c'uko ari igihe c'imvura, ushobora kuvuga agatasi cangwa iki, hanyuma ugaca usanga uno musi ivyo bihe vyagiye birahindagurika, ugashobora nk'abantu ugasanga ko bararima ngo imvura igiye kugwa, kuko bari baramenye yuko imvura mu kwezi kw'icumi, kwa cumi na rimwe biriko iragwa, bagatangura bakarima, hama bakamara amezi bakabona ya mvura ntiriko iragwa. Rero vyavuye kuki? Ivyo bigenda bihinduka, canke ugasanga rero nk'ubu wari witeze yuko hadashuha cane ugasanga harashushe. Ivyo vyose turabigarukako, ingaruka mbi zavyo nuko rero muri ico gihe hacaba guhungabana kw'ikirere. Ikirere kimaze guhungabana nuko n'amagara y'abantu aca ahungabana, kuko ndagucira akagani, ugiye mu gitabo c'amamuko, aho ngiye muri Bibiliya, ikigabane ca kabiri, akarongo ka 15, Imana imaze kurema Adamu na Eva, yabashize mu murima wa Edeni, babwira ati nguwo umurima nimuwurime ariko muwuzigame, mu gifaransa cultiver garder. Mugabo no musi nivyo bituma vyose bihinduka, bihindagurika, no kubera ko iteka Imana yaduhaye ryo kurima no kuzigama uwo murima ntavyo tubikurikiza. Si mu Burundi gusa, ni kw'isi yose turarima tukarima kuko dusaba isi ngo niduhe ibidutunga, mugabo tukibagira yuko nayo ikeneye yuko tuyizigama neza. No musi rero ivyo vyose usanga rero bituma rero umuntu yari hagati y'ibidukikije, iyo bihindutse umererwa nabi ubwa mbere si ibidukikije, ni umuntu. Arico gituma rero tubanda kwikubita agashi tuti twokora iki? Ikindi kibazo umuntu ashobora guca yibaza ubwo nyene ni mbega iryo hindagurika ry'ibihe rivugwa. Isi irashushe muri no minsi, ni hindagurika ry'ibihe. Imvura ni nyinshi, ni hindagurika ry'ibihe. Amazi y'umwuzurire atera abantu, ni hindagurika ry'ibihe. Mbega iryo hindagurika ry'ibihe ryoba riterwa n'iki? Ico ni ikibazo abantu benshi badategera, ariko nkuko abahinga babivuga niki, birava ku bikorwa abantu bakora. Aha mu Burundi kumbura ivyo dukora sico kimwe nuko muri Amerika bakora, ariko nk'aha iwacu dufatiye mu Burundi, uravye ingene Imana yaduhaye igihugu ciza, iparadizo, je ndibuka nuko hamwe no kubaza uno musi vyokugora, ariko ndibuka nkiri muto hariho umugani wa sokuru baciye ngo Uburundi igihugu ciza gitembamwo amata n'ubuki. Uno musi ndagenda inzira yose ngasanga ya mata ntayo mbona. Biva kuki rero? Nyuma turagenda tugafata ya mirima tukarima rwose, ibiti tukabica, tukibagira yuko ivyo biti tubiciye bica bituma ejo, sinzi ingene nobivuga, imvura ntishobora kugwa, itaguye haca haza bwa bushuhe, hama ugasanga burongerekanye, hanyuma rero bimwe natera n'ubwo bushuhe
imvura itariko iragwa bica bigenda gute? Bica vyuma. Cangwe imvura iguye kubera twamaze guhungabanya ibidukikije, haca haza kimwe mu kirundi twumva ngo imvura y'isegenya, imvura nyinshi igaca iza kuri ya murima. Mu bisanzwe ingene Imana yabiteguye, ikiremwa cose kirafise igikorwa caco. Ico giti uravye amababi yaco, imvura iriko iragwa aca amanuka akanyengetera mu mizi y'igiti gutyo. Mugabo ico giti kitahari, y'amazi agira gute? Aca ahitana rya vu ryose ryari ngaho na ya mirima vyose bigatemba, hama ugaca usanga ntibihagarara ngaho, bibandanya bimanuka, imisozi igatemba, ugasanga amabarabara wogira ngo warakoze yose arononekaye, ugaca usanga rero vyose birapfuye. Nico gituma rero iyo tuvuze abarundi batarabitegera baze barabire ku bintu bibiri. Iyo tuvuze ngo ihindagurika ry'ibihe n'ivyo bibiri, ubwa mbere harashobora kuba ubushuhe bwinshi, hagaca haza inkukura, bambe ubugaragwa, canke hakagwa imvura y'isegenya, bigaca ituma vyose bigenda, urumva dutakaza muri vyose. Mugabo mbabarire, niwaja mu mahanga naho hariho ivyo abahinga baherutse kutubwira, ivyo vyose biva kuki? Ku kirere camaze gushuha, cabaye nabi. Urabona nk'abantu bakora ibigwanisho, ivyo bigwanisho navyo ngo birasambura ikirere, kuko ugiye mw'ihinguriro ugakora ikigwanisho, kugira umenye ko kizokora ubanza kuza gupima ukakirasa mu kirere kugira urabe yuko kizokora. Ivyo bica bituma ikirere gihungabana, hama ubushuhe bukaba bwinshi, ugaca usanga rero vyose birabaye ndanse. Nico gituma rero abahinga bavuga bati iyo turiko turavuga tuti ibintu biriko birahinduka, vyarononekaye, mbere mu Burundi, abarundi twateza guhanza kuyikorako, tukikubita agashi, tukagira tuti mbega none bwa Burundi, igihugu ciza gitembamwo amata n'ubuki, bizogenda gute? Vyose birashoboka, hamwe twokwisubirako tukagira tuti reka amashamba tuyafate neza, imyonga tuyikingire neza, kuko amazi yononekaye ntushobora kuba utanywa amazi udakoresha amazi. Amazi yononekaye haca za ngwara zitwa za korera n'ibindi, ugasanga ugwaye none uja gukora gute? Abana ugasanga bamerewe nabi. Ariko hamwe mwese twokwikubita agashi tukagira tuti reka duhaguruke, Imana icigira ati babandi bategereye yuko nabahaye umurima bawurime kandi bongere bawuzigame. Ubu rero niho dukeneye guhinduka. Hanyuma cane cane ndaguha akarorero niko kankoze ku mutima, nama ngira nti hamwe barongoye iyi si, hamwe barongoye Uburundi, botegera yuko Imana yaduhaye isi nziza, imisozi imeze neza, isharije, yambaye. Uravye amazi ari mu Burundi ntihako ushobora kuyasanga. Hanyuma rero hariho umwami yitwa Mwezi Gisabo. Uno musi twe twaragiye mu mashuri, ariko Mwezi Gisabo nta shuri yagiyemwo. Yatwaye Burundi kuva mu 1858. Aho nta mashuri twari bwubake. Hanyuma rero mu mwaka w'1904 mwaramaze kumva abantu bita Kirima na Maconco bagomba kumukura ku butegetsi. Hanyuma rero ntiyaba i Bujumbura, yaba i Muramvya. Urabona i Muramvya ni hafi y'ikibira. Abo rero bagomba kuza kumukura bari bacumbitse hehe? Mu kibira hafi y'ikigo c'umwami. Hanyuma rero abasirikare, abasoda b'ico gihe baza kubwira umwami ati twagira tugusaba ikintu kimwe, uduhe uruhusha rirya shamba turiturire, nitwariturira baca bomoka ko niho gisubira kuronka aho baba. Icantangaje rero ari icigwa twofatirako, nuko yaciye ababwira ati nta numwe afise uburenganzira bwo guturira kirya kibira. Hamwe bavuga ko ata mashuri yagiyemwo ico gihe mu 1904, nta hindaguka ry'ibihe ryari bwaboneke, imvura yaragwa bakarima bakagira gute,
yaciye ababwira ati rirya shamba niryo rifatanije ijuru n'isi, kugira ati hamwe mwogitura kirya kibira ejo nta mvura muzosubira kuronka. Hari amasoko y'amazi ava harya mu kibira yaja mu Kayanza canke yaza no mu za Bubanza na hehe, ati none bizogenda gute? Mumaze iminsi mwumva kubera ihindagurika ry'ibihe mu Burundi imisozi ikanyerera, amazi y'ikiyaga Tanganyika akaduga agatera amazu, abantu bakabura iyo baja n'iyo bava. Murazi ivyashitse mu Gatumba, mwarumvise ivyashitse Bubanza n'ahandi. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibidukikije kw'isi rivuga yuko Uburundi buri mu bihugu bigeramiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Mbega ivyo bintu vyoba biva kuki? Ko Uburundi tuzi buri mu bihugu bidafise amahinguriro menshi, tuzi ko Burundi buri mu bihugu butonona ibidukikije kurusha ibindi bihugu, kubera iki buri mu bihugu bibangamiwe? Ugiye nko muri Amerika, leta zunze za Amerika, urabona haraza imyuzurira, ugiye muri za California ukaja muri za Texas n'iki, hanyuma ugasanga rero bo barafise ubuhinga bakoresha, bakagira bati mu ndwiza hazoba umuyaga mwinshi, hanyuma usange ibiti biratemvye cyangwa iki. Bo barafise uburyo bwinshi bwo gushobora kwegera abantu bakabakurayo, evacuation. Ariko nk'aha iwacu uravye Tanganyika no mu Gatumba na hehe, amazi akaza, ayo mazi ntavuga ati mutihanuye ayo mazi arashobora kuduga ejo mukazomererwa nabi. Tuza kubibona ryari ari uko vyamaze gushika. Hanyuma ikindi naco navuze nuko nk'aha iwacu nuko ngira batagishizemwo, abandi baravyandika yuko mu Burundi abarundi bashika 90 na bangahe kwijana batunzwe n'uburimyi. Ubwo burimyi rero umuco umbwira warimye ntiwimbuye ucubaho gute? Haca haza ikintu bita ubukene. Hamaze kuza ubukene rero urumva igihugu kitateye imbere ngo gishobore kuronka uburyo bwo kugira ati ivyo biriko birashika, ingaruka mbi zavyo tuzokwifatamo gute? Uje usanga rero aritwo bigoye. Arico gituma Uburundi buca urambabarira ntibazogira ngo ndiko ndabutuka, mugabo ndasoma nkuko nabo bisoma, usanga bakubwira yuko mu Burundi abana bicwa no kutagira ivyo bafungura bangana gutya, uravye mu magara y'abantu bimeze gutya na gutya. Ugaca usanga rero vyose biva kuki? Kuri iyo nyifato ihinduka ry'ibihe ryatumye vya bihe vyo kurima bihinduka, hama ugasanga bagize ngo barimye naho haciye haza imvura y'isegenya ikarandura vyose, ugaca usanga tuguma turi mu muzingi w'ibintu bidashoboka. Nico gituma rero tugira tuti abarundi hamwe twokwisubirako, mugabo aho tugeze ubu nibagira nyene mu ntuze, nibaza ko inama izobera muri Brazil ngira bazobishikako, ibi vya COP, aho bagira bati hariho uburyo butekanywa kugira ngo bafashe ibihugu biri mu ngorane. Kubera ivyo nyene turiko turavuga, twibaze yuko Burundi bwosemera buti ko mwadushize ku rutonde rumeze gutya na gutya, harageze ko mutugarukirako imigambi yo kunagura isi yacu kugira ngo abarundi barime kandi bimbure, mugabo n'isi nayo igume itekanye kugira ngo ari amashamba, ari amasoko y'amazi vyose bimeze neza. Ko tumaze kuronka amazi ameze neza, imvura ikagwa, tuzorima twimbure, hanyuma iterambere ribeho. Mugabo ritabayeho ubu biragoye kugira ngo duhangane n'ihinduka ry'ibihe. Kugira ngo Uburundi ntibubandanye bugira ingorane zijanye n'ihindagurika ry'ibihe, ngo bugire ibibazo bituma abenegihugu bagira ingorane, bamwe bagata izabo, abandi bakahasiga ubuzima, abandi bakagwara n'ingwara zitandukanye kubera iryo hindagurika ry'ibihe, mbega hokorwa iki? Hamwe woba umugambi w'igihugu, twese aho tuba, cane cane aha mu gisagara ca Bujumbura tuhareke, mugabo hariho amategeko hamwe yokurikizwa ingene bubaka ibisagara, uravyumva? Hanyuma ingene dukingira amatongo, ingene dukingira amashamba, ayo mategeko yose arahari.
hanyuma n'ivyo bariko barandika bo no ngaha mu Burundi bo nyene bavyandika bakerekana ibiriko birakorwa bitari bijanye no gukingira ibidukikije. Hanyuma ugaca usanga rero hamwe leta yofata ingingo ikaze gose, kuko abarundi mumbabarire, abarundi nabonye baragamburuka muga ataco umubwiye aca agira ati bwa bintu ntibindaba, hanyuma ugasanga ishamba barituriye. Waja kubwira uwutwara intara ngaho ati erega amashamba, ugaca usanga nawe ngo ivyo n'ivya OBPE, kandi harya ku mutumba barinda kubaza umukuru w'umutumba, umukuru wa zone, umukuru wa komine ati mbega ibidukikije harya urongoye bimeze gute? Nta micafu muto ko mushatse, ntaki, amazi arafise ingene atemba neza, ibintu gutyo. Hanyuma rero muri ico gihe ico mbona cokorwa cane cihutirwa nuko hari umugambi bagira wo guca imikobeko, mugabo ugasanga bawuciye umunsi umwe gusa bagaca bigira. Guca imikobeko ni vyiza hamwe wogira uti ku mitumba yose yegeranye hariho abahinga mu vy'uburimyi les agronomes, bahagenda bakereka abanyagihugu ingene baca imikobeko, hama iyo mikobeko nayo imvura iguye amazi ntashobora gutembaza ibintu, aca anyengetera mikobeko, hanyuma vyose ugasanga bigenze neza. Hanyuma iyo mikobeko kugira ibandanye ikora, kirazira yuko, sinzi yuko mubizi, nk'uwo umwana umukenyezi yibarutse, urumva amaze amezi 9 yibungenze, hama akibaruka agaca agira ngo je hanje nahejeje, uwo mwana agaterera ngaho. Nico kimwe n'irya mikobeko bagenda bakagira bakayimba, bagaca ngo twe turahejeje. Urinda gusubira uragenda mukaraba none ya mikobeko ntiraziba, ntiyagize gute, amazi aratemba, bigenda gute? Ivyo vyose hamwe umunsi wobishiraho. Mbabarire mbaga abantu bamwe twita abakoroni, je nabibonye ndi umwana muto ku mitumba ingene twaca imikobeko n'iki, nkabona abavyeyi ingene barinda kubikurikiza, kuko baza kuraba basanze iyo mikobeko itameze neza, ni vya bibokumba bavuga baca babakubita. None umunsi wodukubita rero ngira vyohinduka, gutyo tuba turiko turakingira isi. Hanyuma ikindi naco mu bintu vyerekeye ingendo ya politike, mu bisanzwe urabona hariho ubushikiranganji bwose, ari ubw'amagara y'abantu, ari ubw'intwaro hagati mu gihugu, ari iki, ubucamanza, hariho n'ubushikiranganji bw'ibidukikije. Mugabo kuva itariki 19 ukwezi kwa kane mu mwaka w'2018 barafashe ubushikiranganji bw'ibidukikije babufatanya n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Je mu vyo nagenda camwo vyose kirazira yuko bafatanya ubwo bushikiranganji, kuko uno musi yaba hariho umushikiranganji yigenga w'ibidukikije n'amazi, abonye abaje kurima bavuga ati aha kirazira kuharima, abonye abantu baje kubaka ati banza mugire ivyigwa munyereke yuko ivyo mugira mwubake bizobana neza n'ibidukikije. Mugabo uno musi ntawuriho ashobora kuvuga ati ivyo muriko murakora si vyiza. Arico gituma tubona dusaba tuti hamwe abaturongoye bobitegera neza yuko hoba ubushikiranganji bw'amazi n'ibidukikije bwigenga, nibwo bushobora kugira buti amategeko yo gukingira amashamba, code forestier, gukingira isi, code foncier, gukingira ibidukikije, code de l'environnement, gutunganya ibisagara, code de l'urbanisme, niwe ashobora kugira ati ibi muriko murakora bibanza kugenda gutya na gutya. Ndaguha akarorero nk'ubu ugiye muri ntuze mbabare ico bita politique nationale de l'eau, ihari kuva mu mwaka wa 2009, niyo yerekana neza ingene birinda kumera. Bavuga yuko ari gutandukanya ibintu n'ibindi. Nk'ubu ufashe nk'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi akagira ati je ngomba kuja ku ruzi Kajeke, ndabona yuko harya muri ico kibanza tukeneye kugira ngo turonke amazi menshi yo kuvomera imirima, niyo nagira ndahagire ico nokwita urugomero. Muri ico gihe ugiye muri iyo politique nationale de l'eau, arinda kuza gusaba uruhusha ushinzwe ivy'amazi n'ibidukikije, ati mfise umugambi
mubona umeze gutya, hama rero bakagira ati reka tuvyige turabe. Mugabo uno musi uwo mushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi niwe agaba ubushikiranganji bw'ibidukikije, azoca yiyandikira ikete ku musi wa kane ati jewe ndafise umugambi mwiza wo kugira urugomero n'iki, none hama ku musi wa gatanu aca yiyandikira ati wa mugambi ni mwiza. Muri ico gihe vyose nta bica bigenda gutyo nta kundi. Urumva rero nizo ngorane dufise aho ni mu gihe icerekeye inzego ingene zirinda kuba zitunganijwe, ahandi ho uburundi tuzobusambura hama tugire tuti ibintu vyatunaniye kandi bitunanire kandi Imana yaduhaye ubwenge. Je ndazi ngaha mu Burundi hariho abahinga babizi, hamwe abaturongoye mu gihugu cacu bobagisha inama bakababwira ati mbega ivyo bimeze gutya na gutya vyogenda gutya, bobabwira ivyo bafatiye kuri ivyo wasomye n'ivyo twama twasomye, bogira bati kugira Uburundi busubire kuba igihugu ciza cambaye gitembamwo amata n'ubuki vyogenda gutya na gutya. Je abahinga ndazi barahari, mugabo utamuhaye umwanya ngo avyumvirize bica bigora. Abarundi bose barabizi, na cane cane aba mu gisagara ca Bujumbura barabizi, ikiyaga Tanganyika kiramaze igihe amazi yaraduze, mbere abubatse hafi y'ico kiyaga babubatse amazu yo kunezererwamwo, abubatse ububare, abubatse amahoteri, eka n'abubatse amazu yo kubamwo ahegereye ico kiyaga. Igihe amazi yaduga, abo bose ivyo bari barubatse vyaguye mu mazi, bikaba vyarahombesheje abatari bake, abandi nabo barataye izabo, barangara, barabura iyo baja n'iyo bava, bivanye nuko ikiyaga Tanganyika amazi yaduze. Mbega ivyo biterwa niki? Hokorwa iki kugira ngo twikingire izo ngorane ziterwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika kiduga kikonona ibitari bike? Hokorwa iki, vyogenda gute? Ko hariho itegeko ryo gukingira amazi ryasohotse mu mwaka w'2012. Muri iryo tegeko ugiye ku ngingo ya 5 rirerekana neza uturere twatezwa gukingirwa kugira ngo inzuzi Tanganyika n'ibiyaga vya ruguru inzuzi zikingirwe kugira ngo ejo ntihagire ngo habaye. Mugabo rero muri iryo tegeko hari ukuntu barisomye nabi. Handitse kuri Tanganyika vuga yuko aho karere koja ku metero 150. Mugabo ico badasoma neza nuko izo metero 150 uziharura uhereye aho Tanganyika yagarukiye. Mugabo aho bagiye bagira ngo 150 bagenda bagaharura bahereye ku nkombe y'ikiyaga ca Tanganyika. Urumva iryo tegeko ntibarisoma neza. Hanyuma ufatiye rero aho Tanganyika yagarukiye, uca ugenda ukaraba aho yagarukiye mu 1964. Ahantu bita mu Ruvumera, muze muhagende, ni mu Buyenzi, harya Tanganyika niho yagarukira. Ubwiye harya hari intuze radio y'igihugu niho yagarukiye. Ufashe baragitwa Avenue du Large, hariya mu za Kibenga hose harya hari mu mazi. Ibaro rija mu Rumonge ntiryahita. Uvuye ngaha bisa kuri Shanike uja mu Gatumba harya hari mu mazi. Arico gituma muri ico gihe ababa mu Gatumba bari babimuye baza mu Ngagara na Cibitoke. Mugabo mu nyuma imyaka 2 iheze babonye Tanganyika yatekanye baca basubirayo. Hama rero ufata rero Tanganyika igihe bavuga ko Livingstone na Stanley bari ngaha mu Burundi muri Tanzania n'iki, ariko bari mu Burundi hari mu 1878 niho Tanganyika yari yuzuye. Naho nyene amazi muga nta bantu bamerewe nabi kuko nta bantu bari bwaje kuba ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika. Hama Tanganyika iratekereza ikigaruka mu 1938. Urumva hashize imyaka 60. Hanyuma Tanganyika irasubira inyuma, ikigaruka rero ngira se vyabaye, ikigaruka mu 1963 na 4, imyaka gusa 25. Hama uca uharura 64 n'ibihumbi 2024 ni imyaka 60. Urumva igarutse hamwe ha kera n'ubu. Ubu rero icokorwa kugira ngo narahawe imyaka 25 ni mu 2049 kugira ntidusubire kuja mu ngorane. Urumva rero mu Gatumba n'abandi bobakurayo. Jewe ni uko ico twita mu Gifaransa vaut mieux prévenir que guérir.
ntiturindire ko umuntu agwara ngo tumujane kwa muganga kandi dushobora kumenya ingene twomukingira. Ivyo umaze kubona ibimaze kuba, abantu batakaje inzu bagatakaza imirima n'iki, harya bavyumvise mugabo nta wundi ashobora gufata ingingo atari leta, kuko niyo habaye ingorane ntibavuga ngo mudufashe, bavuga ngo leta nitugarukireko. Hama ikindi gikomeye ca kabiri cokorwa, ico rero muze mugishikane kure, kirihuta. Tanganyika iravuga ati murabona ingene bimeze muga ntaco muriko murakora, nuko kurya mu 1964 ibihugu bisangiye Tanganyika, Zambia, Tanzania, Uburundi na Congo baje kugirira inama rukokoma ngaha mu Burundi kugira bagire bati none ivyo bintu ko vyabaye twokora iki. Inama baravuga bimwe bimwe mugabo vyagiye birashika biteba, ariko vyashoboye gushika mu 2003 harabaye amasezerano ahuza ivyo bihugu uko ari 4 vyo gukingira Tanganyika. Hanyuma mu mwaka wa 2007 haca hafatwa ingingo yari yasabwe kuva kera ko hajaho igisata co bikurikirana co bita Autorité du Lac Tanganyika. Ivyo vyose vyaragiyeho mugabo no musi biriko bikora gute. Hanyuma Tanganyika ico ikeneye nuko ifise umuhora umwe kugira Tanganyika itembe, ni uruzi rwitwa Rukuga. Ubwo Rukuga nabwo ni hariya muri Congo urenza Karemi, naho haramaze kuzura ivu ryinshi gushikaho amazi atagitemba. Tanganyika kigira none nogenda gute? Donc hamwe abaturongoye kuko nibo bonyene bashobora kugira bati hamwe nka perezida wacu w'u Burundi, perezida wa Tanzania, president wa Tanzania, perezida wa Congo, wa Zambia, bo kwicara hamwe kuko barahwana bagira bati nimuze twandike ikete rimwe. Abahinga barahari bo bafasha kugira ati mbeho kugira tuzibure Rukuga vyotwara amafaranga niki, hama na twandike dusabe Banque Mondiale, ari Union Européenne, ari bande, turakeneye yuko inzira ya Rukuga yoziburwa kugira ngo amazi atembe agende. Ico kidakozwe imvura igumigwa, naho twogira gute amazi yatanye kubona yuko nahagira ngo ikasubira inyuma hagera duke duke, mugabo ugaca usanga rero nta kiriko kirakorwa. Ivyo nivyo bikenewe. Ivyo gukingira inzuzi zisuka muri Tanganyika ivyo vyoza mu nyuma, ariko ubwa mbere tubane twubahirize iteko ry'amazi. Abo bantu baza kubaka batanga impusha zo kubaka ahantu badashobora kubaka bihagarare. Hanyuma rero abaturongoye ko bafise ijwi rishobora gushika kure, bageranye uburyo kugira ngo Rukuga iziburwe, Tanganyika itembe, hama ibisigaye tuzoca tubikorera ko mu nyuma. Mugabo ico kidakozwe turiko turihenda. Uburundi burashobora kubaho neza mu gihe ibidukikije vyokubahirizwa. Ihindagurika ry'ibihe rirashobora kudakora ku Burundi mu gihe ibintu bitandukanye vyokubahirizwa. Ubwa mbere abarundi bomenya kubahiriza ibidukikije mu gukingira amashamba, bokwiga gukingira ibidukikije mu kwirinda gusuka imicafu mu nzuzi zitandukanye. Abarundi bokwirinda kubaka ahatagenewe kubakwa. Hanyuma ikindi naco nkuko abahinga bivuga ngo hotegerezwa kubaho amategeko agenga amashamba, amategeko agenga isi ndimwa, n'amategeko agenga amazi n'ibindi. Ivyo ngo hamwe vyokubahirizwa, guhindagurika ry'ibihe rirashobora kuba umugani mu Burundi. Ndabashimira rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro c'ibidukikije, nkizera yuko mwahamenyeye ibitari bike. Nshimire mwevuye ku mutima Ambassadeur Albert Mbonerane, n'umuzobere akaba n'umukurambere mu bijanye no gukingira ibidukikije. Nkaba ndamushimiye mwevuye ku mutima. Nibagiye gushimira mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure Look Media, naho ubutaha murakoze.